Ndabaramutse nongere ndabashimira abakozi beza yacu TV namwe mwese mudahishanya gukurikirana ibiganiro bica kuri TV yanyu no musi tugiye kugaruka kuvyerekeye amajambo nimbona Jean Pierre ariwe Kidumu yavuze inyuma yuko yankiwe gukora igiteramo kuri Kigali Jazz Junction ku itariki 27 z'ukwezi gucenda, aho yari yanditse yuko ahevye gukora ibiteramo mu Burundi no mu Rwanda kubera ko bamufata nk'umunyepolitike. N'ingingo itavuzweho rimwe ndetse isa n'itashimishije cyane abafana, ariko Kidumu muzi yuko afise anniversaire yiwe ku myaka ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi, no kuvuga ko uyu wa gatanu niho afise igiteramo aho yashoboye guperforminga, ndetse kubw'urukundo abafana bamweretse bamugaragarije vyagiyeho afata ingingo, ndetse twavuga ko kwisubirako muga kwisubirako vyiza kuko yanditse neza ku rubuga rwiwe rwa Instagram ati I'd like to say thank you to all my fans out there. Yes, tonight means a lot to me, seeing you and celebrate my 45th birthday with you. I would like to reconsider my decision to perform in Burundi and Rwanda. The love I have for you is so strong, and to all my fans in Burundi and Rwanda, thank you for the love, I appreciate. Tugerageje kubishira mu kirundi rero nuko Kidumu yanditse ati ndabashimiye abafana banje, ejo hahise byari birenze cyane kuri jewe, aho nahimbaje imyaka 45 y'amavuko, namwe ndumva nshaka kwisubira ko ku ngingo nafashe yo kudakora igiteramo mu Burundi no mu Rwanda. Urukundo mbafise ko rurakomeye cyane bafana banje b'i Burundi n'i Rwanda, mbashimiye kubw'urukundo. Ndetse aya n'amajambo akomeye cyane kuno muri ivyo Kidumu muzi yuko nubwo yafashe iyo ngingo yo kudakora igiteramo mu Burundi ndetse no mu Rwanda, mu gihugu ca Kenya yagumye akora ibiteramo ndetse aronka n'amadiri menshi adasanzwe, ndetse vyatumye no muririmbyi muzi ko yakoze bimwe bidasanzwe, akorana amenyekanisha umuziki mu karere, atangaza ururimi rw'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda mu karere. Dufate ko arumwe mu bantu babakambwe umuziki w'u Burundi ufise, ndetse ariko aravyifatamo neza. Gufata ino ngingo rero canke kuba yifuza gufata ino ngingo yo kwisubirako hanyuma akaja gukora ibiteramo, ndumva kuri jewe yo bagize ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Muzi naho yuko no muri ivyitigera tererana Burundi ndetse no Rwanda, kuko inyuma yuko yarafashe ino ngingo yagumye afasha abana bariya, twavuga Marina mu gihugu cy'u Rwanda canke se Estanish mu Burundi, aho yagumye abafasha kuvyerekeye umuziki wabo kugira ngo bave aha bashike ahandi. Mbega gufata canke kuvuga ayo majambo Kidumu, wewe uvyakira gute? Wewe uravye ino video, ndagusavye ugira akajambo uvuze haba muri commentaire canke se ugire like canke usangiza abandi kugira ngo bashikirwe nabona ubutumwa bwa Kidumu yashikirije akari ku mutima. Ndakubwira ko Kidumu asanzwe kwirikirwa n'abantu bashika 25,000 kuri Instagram. Ndabashimiye cyane mu kuba muravye.